Ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri mwe mwera. Haleluya, haleluya. Imana yatwongeye undi munsi, nihabwe icyubahiro. Reka rero tuwuvyaze umusaruro uno munsi, dutanguriye kumva ijambo ryayo. Yesu ashimwe. Itanguriye igice cya 6 umurongo wa 3 uravuga ngo Uhoraho aravuga ati, mpwemu wanje ntazokwama aranyinyurana n'umuntu ibihe byose, kuko ari uw'inyama gusa, nuko rero iminsi yiwe izoba imyaka 120. Haleluya. Umuntu yari yarataye inzira, umuntu yari yarabaye mu bumaka, umuntu yari kwakora ibintu bidahimbara Imana. Imana ibona yuko vyiza ari uko yomukuramwo imwemu yiwe ntarenze imyaka 120. Iyo Mana niyo yahisemwo kandi kurungika iyo mwemu wiwe aze atubemwo kubw'ibihe bidashira, ariwe umwitsa. Igihe Yesu asezeranira abigishwa muri Yohana igice cya 16 umurongo w'indwi, yavuze yuko byo tubera vyiza, byo babera vyiza yuko agenda maze umwitsa akaza. Rero bene data, turi mw'isi yanduye, turi mw'isi dukikujwe n'abantu b'abanyavyaha, abantu bakora ivyaha bigirankana, abantu bifuza, abantu bica, abantu bakora ivyaha vyose. Ariko kandi yadutoranije hano mw'isi, kandi Yesu yaradusengeye ngo sinsaba ngo bakure mw'isi, ngo ariko ndasaba ngo bazigamire mw'isi. Haleluya. Turi hano mw'isi kugira ngo tubicitegererezo. Niyo mpamvu tudakwiriye kwivanga. Muribuka icashikiye Dina mwitangurira igice cya 34 kuva ku murongo wa 1 gushika kwa 3, ngo Dina umukobwa wa Leya na Yakobo bavyaranye aragenda aja kuramutsa abakobwa bo muri ico gihugu. Urumva vyaramunaniye kuguma muhira, vyaramunaniye kuguma mu gakiza, vyaramunaniye kuguma mu bwami bwa data, abona ko vyiza yuko ja kuraba nawene abandi. Igihe yagenda ngo maze mwene Hamori umuhiwi atwara ico gihugu yitwa Shekemu aramubona, aramufata, aramusindira, ajyamana nawe. Uko ni kwisikora. Igihe cyose tutagumye mu bwami bwa data, igihe cyose tutanezerewe kuba mu bwami bwa data, tugashaka kwivanga, tugashaka kuja kuraba ivyo tutemerewe kuraba, tugashaka kuja mu bikorwa tutemerewe gukora, Satani nuko aradusindira kandi tubikuramwo akaga. Na niyo mpamvu rero bidashoboka ko wewe kubwawe ubikora, kandi nukuri biragoye yuko uvyishoboza. Niyo mpamvu twahawe umufasha kugira ngo adushoboze. Rero kuri uno munsi inosi wigendemwo nk'ingenzi n'inyambukira, mpwemu yaragufashe agucane muri inosi, atariko uri kurivanga n'abantu batubaha Imana, ariko uri kubabwira wabera intahe kugira ngo bahindukirire Imana. Ndakwifuriza rero umunsi mwiza, urongorwe na mpwemu yera muri kino gihe kigoye, muri aba bantu bagoye, muri ibi bintu bigoye, maze usohoke urunesha, ubabere icyitegererezo. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.